Ego turongeye kandi kubaramutsa bakunzi na mwese banywanyi ba YouTube channel yacu Intahe TV. Turongeye kandi kubaramutsa kwa amahoro y'Imana abane namwe, amahoro y'Imana abashikeko aho muri hose. Nuko rero wino wa mwanya mwiza twamaturi ngaha kugira ngo dukurikirane twumvirize ivyo Yesu yagiye agirira abantu biwe mu buryo butandukanye. N'uyu musi rero turafise kandi umukunzi wa Yesu yashimye gushingira Yesu intahe y'ivyo yamugiriye. Ariko imbere yuko tutangura tumuha kaze, reka turaje gato tubandanye. Ego nkuko naremeje kubibabwira yuko n'uyu musi kandi dufise intahe ya mushiki wacu, intahe y'umumama yamenye Yesu, yashimye gushingira Yesu ibikorwa vyiza yamugiriye. Ariko rero imbere yuko dutangura, reka ndakwibutse wowe utaragira subscribe, ufyonde subscribe canke s'abone, hama iruhande yaho hari agakengeri ugafyondeko kugira ngo igihe cose dushizeko intahe zacu uze wama uwa mbere kuzironka. Nuko rero tutarandiriye reka tumuhe kaze mama atubwire ivyo Yesu yamukoreye, kuko Yesu nawe ugingo n'ubu aracakora kazi. Ndabaramukije amahoro y'Imana. Nitwa NININAHAZWE Charlotte. Ndashima Yesu yampaye agakiza. Muri ako gakiza nagomba ndabashingira intahe y'ingene koko imbereye umukiza. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo twakire Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwacu. Muri uko kumwakira rero nukuri yagiye mbera agakiza, yagiye ntabara mu byago bitandukanye. Ni nayo mpamvu nashaka kubashingira intahe y'ingene yankirije umwana. Imana ishimwe cyane. Umwana aragwaje, umwana agwara ingwara bita prereze mu gifaransa, ahagira amazi menshi mu rubavu. Iyo ngwara yayimaranye umwaka ayigendana, ari kw'ishure bagiye muri siporo umwana akagwa hasi bikanka ko ahema. Rero nkibaza ningira ngo bishobora kuba bwari uburuhe, ndabifata ibisanzwe. Umwaka wose urahera, hageze mu buruhuko bwo muci twaragiye ahantu mu gikorane. Hanyuma aho hantu twari twagiye hari hakanye cyane, umwana araremberayo. Nkibaza ngo ni ingaruka y'imbeho y'aho hantu twari turi. Ariko igikorane gihetse ntegerezwa kumumanukana byihuta kugira ndamujane kwa muganga. Niho namushikana ku mupinemologe, amaze guheza kuntuma ibipimo, inyishu nari ndamuzaniye arabona ko umwana ageze ku kanyuma. Aca arambwira ati wihute uyu munsi urare kwa muganga, urare mu bitaro. Dushitseyo baragerageje kuvoma ayo mazi kugira ngo aveyo, icyo bita ponction. Kuri haravuyemo makeyi, ariko umwana yashishikaye kubabara cyane, afise ububabare budasanzwe. Imisi yose yakurikira baragerageza kuza muri turu, baragerageza gukwega ayo mazi bikanka. Mbere bariko barayakwega umwana yarababara cyane, kugeza avuga yuko umenga bariko bakwega umutima, akumva nyene afise ububabare budasanzwe, hamwe ahahamuka. Abonye abaganga ukabona nyene yuko umwana agize ubwoba bwinshi cyane. Nabo nyene haragera igihe barabura uko bari bubigenze, baca baravuga ati rero madamu, twari tugutumye muri radiographie tubona amazi akirimwo, ati rero
cyane muri reanimation bagerageze barabe ingene boza baramufasha guhema kubera yahema nabi cyane. Umwana yumvise ko ategerezwa kuja muri reanimation ko baburamutekera, reka naje ntivyanguye neza kuko narumva nyene yuko atakintu kinini yakiza aza gufashirizwa hariya hantu. Mugabo urumva byari byanje je sinarinzi by'abaganga bo nibo babizi gusumba. Mugabo ndiko ndasenga bambwiye ko buca aja muri reanimation mu gitondo, ndavyuka ndasenga. Bejeje gusenga ndafata Bibiliya ndasoma, ndiko ndasoma ijambo ry'Imana, nariko ndasoma mu Bikorinto ba mbere igice ca 2 ku murongo wa 5. Ndahageze niho iryo jambo ryadugije ukwizera kwanje. Ijambo rivuga ngo kwizera kwacu ngo niguhagarare mu bwenge bw'abantu ngo ariko guhagarare ku bushobozi bw'Imana. Numva iryo jambo umenga ari imbere rishasha muri jewe, ndavye ivyo nariko ndacamo ndavuga ni vy'ukuri. Abantu aho bageza bagerageje kwega ayo mazi vyanse, uburo baribaza ko muri reanimation ngira ngo ariho vyokunda. Uraza umuntu ntababona nyene ati mbega nuko riki. Niho rero mpagaze kuri iryo jambo naca mvuga nti Mana ndakwinginze je mpagaze ku bushobozi bwawe kandi wowe urashoboye. Na Lazaro waramuzuye amaze iminsi 4 mu kuzimu, arazuka asubira kuba muzima. Byabaye mu bushobozi bwawe, mu bwenge bw'abantu ntibyari gukunda. Rero n'uyu nukuri mushize mu maboko yawe, ariko ndongore muri iri jambo nyene ntimukwizera kwanje ico nokora. Numva muri jewe ndongowe ko nogenda kubwira umuganga bagasubira bakamucisha muri radiography mu kwizera. Ndi muganga none ntivyokunda yuko imbere yuko tuja muri reanimation twosubira tukaja muri radiography bagapima bakaraba ko ayo mazi atoba yagabanutse. Arambwira ati madamu nta mutarafata, none ayo mazi yoba yagabanutse gute? Nanje ndavuga nti ntaco, ni dupfe gusubirayo. Mugabo mu mutima nariko ndasenga mvuga ni Mana reka iri jambo ryawe rihekezwe n'igitangaza. Aravuga ngo sawa, ngo n'uburenganzira bwawe. Ndagenda ndariha, turagenda muri radiography baramupima, baduhaye cliche n'ukuri. Je ndiko ndarabisha amaso nabona atahitaniye ni ya mbere. N'umwana nawe nyene arabibona kuko cliche baraziduha tukaziraba turarabana. Mugabo numva umenga mu mutima nogira ubwoba, ariko mpagarara kuri rya jambo ndavuga ni Mana wowe ivyo ugomba ko babona, ivyo ugomba ko muganga abona. Jewe sinzi kubisigura ivyo mbona ku masanamu, mugabo muganga we arabizi. Nariko igihe isanamu iza gushika imbere y'umuganga aze kubona ivyo ushaka ko abona, ivyo wewe ushaka ko abona, kuko mpagaze ku bushobozi bwawe. Nuko ndayishira umuganga, mugabo namaze gusengera mu mutima kandi nizeye ko Yesu akora ibitangaza. Byukuri umuganga yiravye yaciye yihakamba ngo bimeze neza n'ukuri, ngo nta kamaro ko kuja muri reanimation. Mu mbere y'Imana amashi n'ukuri n'Imana ikora ibikomeye. Uri kuraraba urabisha ayo maso wabona atagi ishasha, mugabo umuganga wewe Imana imuha yandi maso yica Imana igomba kudukorera, ingene Imana igomba kunkiriza umwana. Bukeye bace batwandikira yuko bumwandikira imiti agataha akazoyifatira muhira. Muri uko nyene kubona Imana ikoze ibitangaza n'ukuri ntangura kuvugishwa. Je sindi muvugishwa, ariko sanga umumama twari kumwe muri chambre nawe nyene yaragwaye amerewe nabi, yari yabuze umuti. Hamaca mubwira ko ategeze kuguma mu bitaro bakamutera inshinge, kandi yari amaze twamusanzeho, yari amaze igihe kitari gito. Cyane namubwira ntemwe n'Imana inkoreye igitangaza, nti nawe nikigukorere ni bakure kurutahe ngo yamawega ngo twebwe ngo ibinini twagomba ngo bisubirire urushinge ngo twarondeye hose muri Bujumbura turabura. Nanje ndamubwira nti n'umugabo wawe ageze mu nzira kandi n'umuti n'ivyo binini aja bizanye. Ngiyejeje kuvuga gutyo, burya Imana ikorera mu majambo twatura mu kwizera, Imana nayo irakora. Ego burya
twagiye tubona umushinga ntahe wiwe ashitse azanye na wa muti nyene bari bamutumye, baca barabandikira bo baca barataha. Iryo joro twaraye twenyene mu bitaro kuko yari shambire y'abantu babiri, dushima Imana tuvuga ngene Imana yakoze ibitangaza. Hanyuma bukeye turataha, umwana ndamutahana. By'ukuri ububabare ari bwa bundi, ariko muko twagiye duhagarara mu kwizera ko tudakwiye guhagarara ku byo twumva n'ibyo tubona, ariko duhagarara ku bushobozi bw'Imana. Nukuri Imana yagiye ikora ibitangaza, umwana arakomera aramera neza. Mu bisanzwe urwaye iyo ndwara bayifata nk'igituntu, amara amezi 6 yicaye muhira adashobora gusubira ku ishuri, ariko narasiguje umuganga arambwira ati nukuri azogenda ku ishuri, ati mugabo uzumurinde ko yoruha atari kazokwiga. Nukuri umwana yarize, ntiyigeze asiba n'umunsi umwe, yarabandanije kandi iyo miti nijewe nagenda kuyimutorera wakazinduka agenda ku ishuri hanyuma akayifata. Ibyo byose ni ugutoneshwa kw'Imana. Mu bisanzwe umurwayi niwe yitorera imiti, ariko baranyemereye ko ndayimutorera. Gutyo umwana arabandanya, umwaka urahera. Nukuri ndashima Imana, ndashima Yesu ko ambereye umukiza. Si muri ibyo gusa, ni byinshi agenda dukorera. Iyo umusize ku ibyizigiro ntiwatura amajambo y'abadayimoni kandi ugahagarara ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga ukarihagararako. Nukuri ijambo ry'Imana n'ubushobozi kandi ridukorera ibikomeye cyane, kuko no kwizera n'agakiza kacu kava mu ijambo twumvise tukagyizeresha imitima yacu, hanyuma tukatuza akanwa kacu ko tuvyizeye kwa rukuri, hanyuma bigakora. Intahe yanje garukiye ngaho. Imana ibahezagire. Amen, 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 amen. Imana yacu ni nziza, Imana yacu irakomeye, Imana yacu ni igitangaza. Urumva yuko umwana wa Madame Charlotte yaramerewe nabi, yari mu gihe kibi, hama nkuko mwavyumvise mu ntahe arateba araja muri radiographie. Mugabo Charlotte arasenga abwira Imana ati Mana ndakwinginze isanami ikamushikira docteur abone wowe ivyo ugomba kwabona. Haleluya. Ijambo ry'Imana kandi nimwibagiye ko havuga ngo ububasha bw'urupfu n'ubugingo biri mu rurimi rwacu. Ijambo ry'Imana kandi rikongera rikavuga kandi ngo amajambo yanje niyaba muri mwebwe nanje nkaba muri mwebwe, ngo ico muzosaba cose kizobabera uko mwifuza. Haleluya. Rero Charlotte aca arizera Imana, kuko ijambo ry'Imana rivuga ko byose bishobokera uwizeye, ngo kandi byose imbere y'Imana birashoboka. Nuko rero Charlotte yakoresheje kwizera, arizera Imana. Umudokiteri abibonye avuga ati wow, ibintu bimeze neza. Reka nawe ndakwibutse, ushobora kuba uri mu kibazo kigiteye ubwoba, uri ufise indwara ikubangamiye, hanga amaso Yesu, wature ijambo. Indwara zirafise amatwi, wewe ni wature hamurabo ubwiza bw'Imana. Yesu arabwira wa mudamu ati niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Nawe niwizera uyu munsi ukavyatura, ukatura ubushobozi, ukatura gukira, baza kubona ubwiza bw'Imana. Reka rero tugushimire Madame Charlotte, wewe wemeye kandi kuduha akanya kawe kugira ngo ushobore kudusangiza ivyiza Yesu yagukoreye. Imana yo mwijuru iguhezagire, yongereze aho wakuye. Reka rero nawe ndagushimire wewe wese washoboye kudukurikirana kuva ku ntango kugeza ino saha. Reka ndagusabira umugisha mu bawe no mu vyanyu no mu banyu. Ariko imbere ko dutaha cyangwa imbere ko tubasezera, reka ndabibutse yuko mwebwe mushobora kuba mushaka kudusangiza intahe zanyu, mushobora kuvyandika muri commentaire mugadusigana nimero yanyu, tuzobarondera, cyangwa mutwandikire kuri email inahezayesu@gmail.com. Reka nitwabona message yanyu tuzoja tubakura mudushingire intahe ivyo Yesu yabakoreye. Hama rero nawe utari bwagire subscribe, yongeye kukwibutsa kugira subscribe cyangwa s'abone kugira ngo uziwame uronka intahe zacu ko tuzishizeko. Nuko rero ndabikebanuye, umugisha w'Imana ubabeko aho muri hose, naho butaha. Bye bye.